nk'inkuru zibaho nk'inkuru ziba muri societe. Rero turavuga ati ntibibe bibaye kuko ira yo kwica umuntu. Okay, turenga urugero tugiye ku bivuriro aho Audrey agwariye. Tusanze Audrey kuko ari muri koma, abaganga bariko kora ibishoka byose kugira ngo bamugarukane, bamukure mu ishano yari yagize nte byose. Cha twibaza none kubera ki ST Boy mutavyibagiye ko ira na Audrey ari bo ku bavyeyi ko ntuze ya ST Boy asa nuri karagwanira ajyamatungo ariko Mama Lucky akabasa no amaze kumuyugumura. Mbega kuno kuntu ino party yaheze ubwo Mama Lucky ntiyoba yahubutse. Burya abakinyi b'abarundi, abakinyi ba filme ndundi bariga atani saha nimwe bacererwa canke basiba kuko navuga ati sinzi ahantu bakuye igitabo c'inkuru bariko barandika mwino misi, sinzi ahantu bakuye inyigisho ibintu bakora kinda. Ndakunda kuvuga ati mu Burundi ngira ni ku mugwa mukuru w'ingabirano, ngira naho Imana yatangwe kwiyimvirira ingabirano kuko ibintu byose bakora ngaha mu Burundi uzosanga biri quality ya mbere kabisa, uzosanga ari premiere quality. Rero ndakubwira ati ino filime sinzi yo kurayiraba, sinzi kuraraba filime Mwamikazi, ariko nimba utarayiraba reka manda kwibutse Simbira kwa Fanira Vine wandike Mwamikazi, urashaka gutangura kuraba filime Mwamikazi zitaragwira ukajana nabo barashari kuri party ya mbere. Rero ngira ndayivuge kwiki ino filime natanguye kubona ari gwa rukundo rwanyago. Everybody mumeze neza. Okay, reka rero ntango ndabaramutse ndabifuza amahoro y'Imana abane namwe. No musi rero nibaze ko tugira tudiyage cyane kubijanye na filime. Murazo twaba tuvuga kubijanye n'igisata ca filime. Rero abakunzi ba filime ndundi muze twicare twumvirize zino commentaire tugira dutere kubijanye na filime ziriko ziraca ku ma platform y'abarundi. No musi tuzakuvuga kuri filime Umwamikazi, ni Mwamikazi, filime Mwamikazi irikica kwa Fanira Vine na filime Feruje saison ya 5 irikiraca kwa Nsoro. Bidukundiye turaza guca ni muri filime Intango irikiraca kwa Sabas muri GN Films. Okay, rero uko biri kose reka ntangore ndabaramutse ndayifuza amahoro y'Imana bane namwe. Ndabibutsa gukora subscribe nimba ukunda filime ndundi, nimba ukunda ibihangano by'abana b'abarundi, ndavuga cyane filime na comedy. Uru ni gwa rubuga rwanyu rwa Miracle TV 257 rwamarubazanira ibishasha canke ibintu byinshi biko biraca kuri platform z'abarundi mu gisata ca filime. Rero nimba ubikunda kora subscribe kugira ngo uzokwa muronka makuru yizewe, uzokwa muronka byinshi bivuga ku bakinyi ba filime, byinshi bivugwa ku mafilime, byinshi bivugwa mu gisata cyane ca filime. Rero ndakubwira ati kora subscribe ntuzohomba, kora like cyane kora like ino video kugira ngo gutyo bibone ko YouTube twashire ko ibintu abantu bakunda, hama idufashe gusupportinga bino bikorwa bigere kure cyane. Rero ntatinze reka tubanze twinjire kuri Feruje, tuvuge kuri Feruje saison ya 5 kuri party ya mbere. Muri saison ya 5 twatanguye tubona ira abwirwa makuru, yakira makuru asa na mabi. Navuga ko ari mabi kuko yari yabwiwe ko mushikiwe apfuye. Mushikiwe Audrey yabwirwa ko apfuye. Candavuga ati Imana ifashe ntidusange Audrey koko apfuye. Nubwo ari bikino ariko twebwe bariko turabiraba tubona nk'ukuri, tubona nk'inkuru zibaho, nk'inkuru ziba muri societe. Rero turavuga ati ntibibe bibaye kuko ira yo kwica umuntu. Okay, turenga urugero tugiye ku bivuriro aho Audrey agwariye. Tusanze Audrey kuko ari muri koma, abaganga bariko kora ibishoka byose kugira ngo bamugarukane, bamukure mu ishano yari yagize nte byose. Cha twibaza none kubera ki ST Boy ariko araha ishano Audrey ashaka kumwica. Mbega kubera ki ST Boy ariko aragwanira amatungo yo kwa ira kandi tuzi neza ko ST Boy atari muri umwe mu rujya muryango. Turikibaza kubera iki Mama Lucky ariko aragwanira y'amatungo cyane kugira ngo yakuremo ira na Audrey, kandi tubona neza na neza ko turiko turaraba ko twabyihweza byose tubona ko ira na Audrey
aribo banyena ry'amatungo kuko mutavyibagiye ko Ira na Audrey aribo bo ku bavyeyi banditswe bazwi kuko Ira nyina wa Ira nubwo tutamubonye twebwe tutarabona ivyiwe tutaramenya ivyiwe ariko turazi neza ko se wa Ira na nyina wa se wa Ira ari we se wa Audrey yari yarandikishije nyina wabo muri komine yarazwi n'uwo yari umugore w'isezerano azwi niko twabibonye twagiye tuyibona rero hatuvuga ati none ko tuzi ko ry'amatungo ari abana bazwi bagizene tena n'umwana wiwe yarahari bamuzi ko yapfuye ari we Raki yaramaze gupfa kubera iki ariko aragwana ry'amatungo ibyo turavyibaza ariko tukavuga ati reka byose tuzogenda tubirabira muri sezo ya gatanu turabona ko Feruje za gatanu isa nitanguye n'izo biri katwereka ingene vyagiye bigenda turabwiye ko ino filime ari ya mbere yandikishije ubwenge ino filime niyo ya mbere yandikanwe ubwenge kabisa ariko turabona ko biri kose tuzogenda tubitahura tuzogenda tubibonera hamwe rero nkaca mvuga ati hoho ko ntuze ya SD Boy asa n'uri karagwanira ry'amatungo ariko Mama Raki akaba asa n'uwamaze kumuyugumura mbega kuno kuntu ino party yaheze ubwo Mama Raki ntiyoba yahubutse ego kumva makuru ko Audrey ari mu bitaro yahawe ishano kugira ntego biratuntuje kuko nawe ntiyipfuza ikibi cyo mubaho ko arazi neza ko hamwe Audrey kagize ikintu kibi kimubaho ko iratomworohereza hamwe nawe usanga yanabivuyemo yanamwirukanye mbega rero ko Mama Raki yirukanye mu buzima bwiwe SD Boy mwebwe mubona ko kino kintu ubwo ntiyoba yihuse baca umugani mu Kirundi ati yihuse yavyaye ibihumi ubwo hamwe yo mwirukana akamuvira mu buzima narijya ariwe muntu azi amabanga yiwe yose asa n'umuntu yari karamugwanirira cyane mbega mwebwe mubona mwebwe bizoherera hehe bifashe bivanye nuko ngene mwebwe muraba saison Feruje mukiyumvira mubona byogenda biherera hehe hamwe yo bamwirukanye koko ego SD Boy arashaka kumuvira mu buzima mugana wagaca agenda akabwira ya magangi yiwe nawe akagenda kugira nawe akasanga agiye kumuvamwo nyene akatangwa kuvuga nyene bitagizene cyangwa asanga agiye kwiyungana Ira bakaza nabagizene mugabo nabwo Ira ndibaza nawe ntiyo akimwizira ko amaze kumugambanira inshuro nyinshi mbega aho mubona bino bintu byogenda biherera hehe aho nahanyu muri commentaire ndibaza ko muzogana mu byandika narabonye murakunda Feruje murakunda n'ikorwa byanje narabonye ko mubinyereka mu commentaire kenshi reka rero turabe muri commentaire ivyo muza kwandika reka twigire kwa Fanny Lavine tuvuge filime Mwamikazi ino filime sinzi ko mwayiravye amaze gusoka party ya mbere muri saison nyene urumva niho tukitangura rero uko ngene yatanguye mana yanje nama navuze ati burya abakinyi b'abarundi abakinyi ya filime ndundi bariga atani saha nimwe bacererwa canke basiba kuko navuga ati sinzi ahantu bakuye igitabo c'inkuru bariko barandika mwino misi sinzi ahantu bakuye inyigisho ibintu bakora kinda ndakunda kuvuga ati mu Burundi ngira ni kumugwa mukuru w'ingabirano ngira naho Imana yatangwe kuyimvirira ingabirano ko ibintu byose bakora nka mu Burundi uzosanga biri quality ya mbere kabisa uzosanga ari premiere quality rero ndakubwira ati ino filime sinzi yo kurayiraba sinzi kuraraba filime Mwamikazi ariko nimba utarayiraba reka menda kwibutse kisimbira kwa Fanny Lavine wandike Mwamikazi urashaka gutangura kuraba filime Mwamikazi itaragwira ukajana nabo barashari kuri party ya mbere rero ngira ndayivuge kwiki ino filime natanguye kubona ari gwa rukundo rwanyago original mugabo rutaraba maronko rutaraba buri kimwe cyose ari gwa rukundo rw'indani mu mutima gwa rukundo original ati gute uwo no kwita Fanny Lavine na Noraske nibo bakinye umwitwa Mwamikazi ubundi yitwa Mwami iwabo bari bafise ntacyo bari birengeje amadeni yaramadeni ibintu byose byari iki mugabo urukundo rwanyago rwaguma rubabwira ko umwe ari umwamikazi undi ari umwami guteteshanya kuryoherwa byari byo byabo nyene bya bintu byishimye bya bintu biryoshe bya bintu kurabira banavuga ati kabisa rero mwarabonye ko ahantu yahereye twabonye iheze ari uko mwamikazi yaguye hasi asa n'uvuye kuvoma sinzi ko yari inzara sinzi ko yari yarabye wari karagira ariko twanatikoma asa n'uri muri koma ntituzi ko yapfuye canke ntituzi ko yaragize neza zose tuzobiraba muri party ya kabiri rero
iyi narinje kuyibatangariza narinje kuyibazanira ndayibabwire sinzi ko urayibona sinzi yuko uramara gushika kwa Fanny Vine kuyirabire ariko inarinje kuyibatangariza sinarinje kuyababwira kamakuru menshi ariko byonyene kuba wayiravye kugira ngo tuzojane nawe ku makuru nzogenera kuzanira uri kurabitahura nivyo by'agaciro reka randa kubwira ati hariya kwa muri GN Filme mu gisagara ca GN Filme naho kwa Sabas Kirongoye na Sabas hariyo filme yitwa Intango mwarabonye iyi party iheze ingene byarangiye mwarabibonye mwarabonye ko byarangiye uwiyita intare y'ingore uno kwita intare y'ingore reka ndamwita intare y'ingore yiyita ko azi gutwara abagabo azi gutwara amatungo y'abandi bagabo azi gutwara amatungo ataharaniye azi gutwara iki mwarabonye ko yinjiriye mu rugo rutinjigwa wowe uyibajije ngo baramukunze yagiye avuga ati baramukunze yagiye avuga ati matungo yose nayanje amahera yatakaje hafi 700 miliyo avuga ko yadandaje rupanga kayazimiza bayamwemereye kuyamuha ku buntu ataco bamurabye ataco bagizene wibaza ngo nintuze ariko mwarabonye ko urugo yinjiriye abarabira bintu kure mwarabonye ko rya rugo yinjiriye kumbure ashaka kuba ari wabo w'amafrimason canka ari wabo w'amajini mbega mwebwe mwabaza ko bizogendera gute Ornella Ornella mwabaza ko bizogendera gute reka rero ndababwira ati ni One Boy Valaskira ndabakunda cyane nari nishimye kubazanira hano amakuru abari karavuga kuri filme tugenda dutera commentaire ku bijanye na filme Fer Rouge filme Intango filme Mwamikazi maze tugende dukunda ibyi wacu tugende dushigikira abi wacu kugira ngo tubateze imbere dutere imbere tugende kure na karese barundi yavuze ngo turi kumwe twese birashoboka rero ngo bugirigiri bugira babiri kandi gukibiri kiduzi kivi ndibaza ko jewe nawe dushaka gushira itafari kuri ino industry maze industry yacu kubakika ikagera kure cyane bikaba ibintu biryoshe rero je nawe atanzigo atashari ata mutima mubi ndibaza ko bizokunda tukagera kure cyane ari One Boy Valaskira from GT Paradise ikini giganiro Burundian Talent namandabazanira ibijanye n'ingabirano z'abarundi ibijanye n'amakuru ariko aracicikana kuri muri industry ya gatanu ndwi iyi ni Miracle TV 257 nta handi hano zo kumva no makuru atari hano iwacu kora subscribe like na share maze ubane natwe mu muryango wagutse cyane wa Miracle TV 257 ndabakunda cyane Imana bahezagire ciao ciao